Nk'uko vyagenze mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, bimwe mu binyobwa biri kuri ubwo butaka yoba ibihingurirwa indani mu gihugu ndetse n'ibituruka hanze y'ico gihugu vyarugawe ndetse vyatanguye kumenwa. Muri aka kanya rero hari itangazo ryihuta rishizwe ahabona n'ikigo kigenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa ngaha mu gihugu c'u Burundi BBN, bikaba kandi vyaturutse mu nama y'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ni ukuvuga mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo niho ingingo zafatiwe zo guhagarika ibinyobwa bihingurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kw'isoko ry'ubutaka bw'u Burundi, bikaba bihagaritswe yoba kubikora ndetse n'ababidandaza. Braludi yo ihise iva mu gacerere itangariza abarundi vyinshi batamenye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa n'ubundi mu bisata bitandukanye mu budandaji, politiki, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa. Ni musangwe kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese. Mu gihe mu gihugu c'u Rwanda biriko biravugwa ko hari ibinyobwa biriko biravanwa ku isoko yo muri ico gihugu, no ngaha mu gihugu c'u Burundi ikigo BBN kijejwe harimo kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa, hari ibinyobwa bihejeje gukugwa ku isoko nk'uko tuza ko bigarukako. Gusa imbere ko tubabwira ibiri muri iryo tangazo ryashizwe ahabona n'ikigo BBN ngaha mu gihugu c'u Burundi, reka tubanze tubabwire ko inyuma y'imyaka n'imyaka ibinyobwa vya Braludi vyarabaye umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko bimeze ku toro, ifumbire ndetse n'ibindi vyankenerwa mu gihugu. Ihinguriro Braludi ryavuye mu gacerere mbere rivuga ko ryahuye n'ibindi vyinshi birinaniza mbere bipfuza no kuryugara, ariko kandi tukabibutsa ko irihinguriro Braludi ari ryo shirahamwe rya mbere nga mu gihugu c'u Burundi canke se ku gataka k'u Burundi yoba ritanga amakori menshi ku mwaka, aho bashobora kuba batanga amafaranga arengeje imiliyaridi amajana 4 mu makori n'amatagisi. Turaza kubigaruka ko cyane ivyatangajwe aho imwe mu bayobozi bayo bakuru yavuye mu gacerere. Ni mu gihe muri kano kanya hari itangazo ryashizwe ahabona ibinyobwa bibiri bihingurirwa mu Burundi bihejejwe gukugwa ku isoko na BBN, ikigo ca leta mu vyo kijejwe harimwo kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa. Nkuko vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ico kigo abicishije mu nyandiko, amahinguriro ahingura ivyo binyobwa ntiyemerewe kubandanya bihingura kandi ntawemerewe no kubidandaza. Ivyo binyobwa bikaba ari Crystal Water, amazi ahingurwa n'ishirahamwe Crystal Company, hamwe na Liana Citro, ikinyobwa gihingurwa n'ishirahamwe Shazamama Company. Imvo y'ihagarikwa ry'ivyo binyobwa nuko atari urupapuro na rumwe rwerekana ko vyubahirije ivyankenerwa mu guhingurwa bifise. Abarongoye ishirahamwe Crystal Company bo bakagirizwa ko bihanye n'uburenganzira bwo gukoresha ikirango c'ikigo BBN ata burenganzira babifitiye mu kwerekana ko amazi bahingura yasuzumwe n'ico kigo kandi ntambuko zisabwa zose kugira ngo aronke ivyemezo ko kwije ibisabwa baranse kuzisozera. Ikigo kijejwe rero kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa kikaba kinavunira kagwa abahinguye ibifungurwa n'ibinyobwa bakabishira mu isoko badafise ivyemezo ko ivyo bahingura bikwije ibisabwa. Ico kigo kigashikiriza ko bazohanwa hisunzwe amategeko. Ni mu gihe nk'uko natanguye mbivuga, ibi navyo bimeze nk'ingingo zagiye zirafatwa mu gihugu c'u Rwanda cane cane kubirabana n'ibinyobwa yo ibihingurirwa indani mu gihugu c'u Rwanda ndetse nibiva hanze y'ico gihugu. Ihinguriro Braludi rero ryavuye mu gacerere cane cane kwibura ry'ibinyobwa vya Braludi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muti bimeze gute? Ihinguriro Braludi ryaraye ryemanze ku mugaragaro ko rishorera inzoga mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Iyi ni inkuru dukesha iradio BBC Gahuza y'Abongereza mu kiganiro yagiranye na Jennifer Nkurunziza ajejwe kumenyesha amakuru muri Braludi. Uyo muyobozi yatangaje ko yaba Braludi idashorera inzoga muri Kongo, ihinguriro riba ryarugaye kera, aho yagize ati hajya murazi ko yaba izi nzoga zacu zitari kuba zija muri Kongo kugira turonke n'amahera make mva makungu turonkerayo atakiri na kimwe coba gikogwa canke gihingurirwa aha mu Burundi.
nta kera ico mwosubira kuronka aha mu Burundi. Ibi vyatangajwe na Jennifer vyari bimaze igihe bivugirwa mu bwongoshwe mu gihugu. Abarundi cane cane abihereza inzoga za Braludi canke abadandaza bazo bari bamaze imyaka bidoga ko Braludi yihigira inyungu z'umurengera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ntiyiteho ibura ry'ibinyobwa mu Burundi aho bihingurirwa. Jennifer akabandanya agira ati: ku kwezi ishiramwe Braludi kugira rironke neza dukenera imiliyoni 8 z'amadolari y'abanyamerika, ariko ubu ikibazo cyane kugira tuyaronke. Bamwe bati iyi ni inkuru itangaje kuko ihinguriro Braludi niryo ritanga amakori menshi kuruta yandi mashiramwe yose akorera ku butaka bw'u Burundi. Braludi itanga ikori rigera ku miliyari amajana 4 ku mwaka, kandi leta y'u Burundi isanzwe ifise imitahe mu ishiramwe Braludi. Muti none bigenda gute ngo ahantu leta ubwayo ifisemo imitahe ndetse ikaba inahaza igikori rinini nk'iryo ngo inanirwe no kubungabunga iyo shirahamwe? Ese bigenda gute ngo urwego rwitwa leta y'igihugu runanirwe no gutangaza ku buryo haboneka utumiliyoni 8 tw'amadolari ngihinguriro ngirakamaro nka Braludi rikorere mu cuka ciza? Bamwe bati abategetsi bakananirwa n'igikorwa gito kandi coroshe nk'ico ngo nico abarundi bo bitega ko mu mwaka w'2040 izogira Uburundi igihugu cifashe nkuko vyabananijwe bivuga. Inyuma yaho rero ishiramwe Braludi riviriye mu gacerere, ivyari bimaze imyaka bivuga ko ari inzoga zishorerwa muri Kongo ari ukuri, abatari bake baratangaye cyane. Igitangaje ni impamvu yo bari yatumye ishiramwe Braludi rishorera ibinyobwa muri Kongo mu mpisho. Ari hamwe hoba harakoze ivyigwa bitomeye bagasanga inzira rudende isigaye ari gushorera muri Kongo ntaco bitwaye, kuko hako ubimva woba imbwa kandi ngo guhumaguza bisumba imirazi. Hako Braludi rero yugara ngo yopfuma ishorera nyabusa kwa Tshisekedi ariko ikabandanya gucumbagiza. Twibutsa ko gushorera ivyahinguwe hanze atari ikosha, ahubwo ari ikimenyetso c'ubuhangange bw'amahinguriro. Gushorera hanze ibinyobwa vya Braludi vyiswe bibi kubera vyari bisanzwe ari umuzi wibuye ku butaka bw'u Burundi, ariko imvo yasiguwe n'umuvugizi wa Braludi ishobora kuba irimwo kuri. Abarundi rero bagasigara bibaza ingene ubutegetsi bunanirwa no gukingira ishiramwe ryinjiza mu kigega ca leta ikori ryababa hafi nusu ya triliyoni mu mafaranga y'amarundi ku mwaka. Ariko iyo ngingo yo kuba bategeka igihugu babasinda bibazwa kuri ico kibazo ngira fisa hiva. Bamwe bati imvugo y'abategetsi bakuru mu gihugu bwayo irerekana ko ataco bariko bakora ku bibazo bihanza bene igihugu. Reka tubibutse ko ibihangange bivuga iyo biriko bisigura ku bijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Agahebuza ni umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe abwira abanyagihugu ko amafaranga y'agaciro atabaho. Uyu mutegetsi asanzwe avuga cyane ivyo benshi bavuga ko bitaroranye ku rugero amagara yiwe ashobora kuba yitwaye. Anaherutse kubwira abadandaza bo mu isoko y'Ingozi ko bokwigurira kizimyamwoto izokoreshwa mu gukingira isoko. Andi majambo benshi bashimikira ko nta majambo atangazwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ngo bamaze gukoresha imvugo zivuguruzanya ku buryo bigoye gutora ahahagaze. Ndayishimiye akavuga ko amadolari ngana n'amarundi, ikindi gihe akaduka gatangaza ko ibara ryaguye akavuga ko Burundi bukeneye amadolari kubera ataco bushora hanze. Umukuru w'igihugu arasubira akaduka gatangaza ko aharuye ibiti vy'amavoka afise mu mirima yiwe, akanafatira ku giciro c'akavuka gato muri Amerika ngasanga afise amadolari menshi. Ivyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi navyo ntibisigara inyuma. Uwo nta wundi ni Reverien Ndikuriyo arongoye umugambi CNDD-FDD. We aremanga ko ibara ryaguye mbere akagira kwerekana umuti uze kwemera ico kibazo. Akavuga ko ikibazo kizokemurwa CNDD-FDD tanguye gushora amavoka mu mwaka w'2029. Iyi nyishatanga nituma nawe angashirwa ku rutonde rw'abategetsi bavuga ko ibibazo vyinshi mu gihugu babica hejuru. Ngo ni gute ikibazo kitakemuwe n'amafaranga avuye mu mabuye y'agaciro cokemurwa n'igitegwa c'avoka. Bakabandanya kuri Gervais Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka, aho nawe avuga ko ibara ryaguye kandi katabona inyishu.
ibi yabivuze igihe yari abohewe amaboko imugongo ariko akitwa ku izina ngo ni umushikiranganje wa mbere. Binakekwa ko Ndayishimiye yoba yikeka ko Gervais Ndirakobuca ari we yoba yarasongera isibe mu gutuma ibintu biguma biyangara mu butunzi bw'u Burundi. Yamara bamwe bati Ndayishimiye ashatacu yokora kuko Ndabunyoni yaramupfunze ari byo mwagiriza, ahubwo inyuma y'ipfungwa ryiwe ibyangara birushiriza ko kuyangara ngaha mu gihugu. Ngo umuntu yotanze ijambo ry'ihumure ku kibazo c'amadolari yari umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nkenguzamateka, umukuru w'umugambwe ndetse n'izindi ndongozi zose ziri mu nzego nkuru z'igihugu cyane cyane mu gisata ca politike. Ariko ivyatangajwe n'ihinguriro Brarudi ngo bikagaragaza neza aho abategetsi bahagaze cyane cyane ku bibazo bihanze bene gihugu muri ibi bihe vyinshi mu bikenerwa na bene gihugu vyazimvye ibindi birabura mu gihugu neza na neza, aho bamwe bavuga ko abategetsi ubwabo aribo bihagiye ayo masoko yo kubizana ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubundi bakabicuruza kwibe cyangwa se bakabidandaza kwibeyi ubwabo bishiriyeko. Ni vyinshi biriko biravugwa cyane cyane ku vyankenerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko no mu gisata kirabana n'ikwirakwizwa ry'ibitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi bibandanya kuyangara umunsi ku munsi. Benshi bakavuga ko ivyo abategetsi bavuga mu majambo babwira bene gihugu biba ari bigaragara gusa. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye gura yakira ubutumwa bwa bene gihugu biciye kuri Gasape. Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutangura kwakira ubutumwa bw'abarundi biciye ku rubuga rwa Gasape social media kuva ku igenekerezo 15 Myandagaro uyu mwaka. Iyi ntumbero igamije gushigikira impano z'abarundi na cyane cyane urwaruka rufise impano mu vy'ubuhinga no guteza imbere ibihinguriye mu Burundi. Abanyagihugu basabwa ngo gukoresha Gasape no kumenyesha abandi iyi nkuru. Ivyo akaba ari vyashikirijwe na Nancy Ninette Mutoni, umukuru w'ibiro vyo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Mu gihe igihugu kimaze iminsi ciganzwe n'amasanganya y'iturirwa ry'amasoko, hafashwe ingingo zo gukingira n'isoko nkuru ya Kayanza. Aha gukura kioske zubakishije imbaho, gukura mu isoko amavuta y'amamesa, kwagura no gukura ibidandazwa mu nzira zose kizimyamwoto yocamwo ngo ni zimwe mu ngingo zafashwe zo gukingira isoko nkuru ya Kayanza. Julien Nizigimana asanzwe ayoboye iryo soko akavuga ko basabwe ko ahakugwa amazi ya Regideso yofasha mu kuzimya hosa nubwo kugira ngo kizimyamwoto yamana amazi kandi ava hafi. Umuyobozi w'isoko ya Kayanza agahamagarira abantu bose ko bariza izo ngingo, leta nayo igasabwa kuzana kizimyamwoto yama hafi kugira ngo hadutse umuriro itabare vuba na kare. Umukuru w'igihugu kandi sivyo gusa kuko yaraye ahaye gasopo abiyumvira ko botera Burundi aba mu Burundi canke se hanze yabwo. Umukuru w'igihugu yari mu birori vyo gusozera ikiganiro c'ihuriro ry'urwaruka ryo ku mugabane wa Afrika vyasozerewe n'ihiganwa Inkerebutsi Day ku mugoroba wo kwigenekerezo 12 Myandagaro uyu mwaka. Yaravuze ko ata munsi numwe azigera yihanganira umuntu wese yo kwimvira gutera intambara. Akanatomora neza ko yaba uri mu Burundi canke hanze yabwo ata ntambwe azotera. Aho yagize ati: imyaka twabaye mu ntambara irakwiye, sinipfuza mwebwe ugwaruka ko mwoba mu buzima twaciyemwo. Kubera ivyo rero uzotanguza intambara yaba mu Burundi canke mu nyamahanga izotanguririwe ihereriwe nyene. Ayasabye ashimitse ugwaruka ko rwotsimbataza amahoro kugira ngo rubandanye ibikorwa biruteza imbere, yerekana neza ko intambara ari mbi kuko iheza igahagarika imigambi yose y'igihugu. Muti rero reka tubandanize n'ibiriko biravugwa mu gisata c'amategeko. Hari benshi bibaza cyane cyane ku ngingo zashinzwe zerekeye gufungwa ivy'agateganyo zungurizwa muri Senari kurira yazishinze ubwa mbere. Bivuga ko ingingo y'169 y'ibwirizwa shingiro nimero 1/09 yo kwigenekerezo ya 11 Rusama mu mwaka wa 2018 rihindura igitabo cy'amategeko yerekeye ingene imanza z'ivyaha zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa mu Burundi, Code de procédure pénale mu rurimi rw'igifaransa. Na ingingo y'170 ica yongera kiti ikiringo cy'ukunguruza ni cy'iminsi 2 y'akazi kuvyerekeye ubushikiriza manza. Ico kiringo giharwa kuva umunsi yo ngingo ishingiweko. Kuvyerekeye wagirizwe icaha giharwa kuva umunsi yimenyeshurejwe ko urwandiko rumenyesha ingingo yafashwe rurerekana ivyerekeye uburenganzira bwo kunguruza ibiringo bisabwa mu kunguruza n'inkurikizi zavyo.
Twibutse ko iri bwirizwa ryemejwe n'inama nshingamateka ku igenekerezo ya 18 Ndamukizi umwaka wa 2018 ririgwa n'inama nkenguzamateka rishirwa ku mukono n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka wa 2018 kandi ryasohoye muri bulletin officielle du Burundi mu mwaka wa 2019. Bamwe mwumvise tuvuga ivya Inkerebutsi Day yabaye ku munsi w'ejo ubwo hasozerwaga ikoraniro ridasanzwe ry'urwaruka rwo ku mugabane wa Afurika. Hari imigambi rero yabaye ya mbere. Ku nshuro ya kane hari ababaye aba mbere muri ya migambi 10. Mu kibanza ca mbere ni Bosco Nzisabira yakoze urugomero rw'amatara yaronse imiliyoni 20. Mu kibanza ca kabiri ni Club Indanga Burundi ifise umugambi wo kubaka studio abashaka gusohora indirimbo ndangakaranga bazohora bajamwo baronse imiliyoni 15. Mu kibanza ca gatatu ni Jackson Sabiyumva ahingura umwavu awukuye mu maganga y'inkwavu yaronse imiliyoni 10. Abari bajejwe gutanga amanota bati nicari igikorwa coroshe kuko yompi yari imigambi myiza kandi iteye igomwe, ariko niko vyari kugenda kugira ngo hatogwe 3. Hari muri wa mugoroba udasanzwe kuri Jardin Public aho kugenekerezo 12 Myandagaro uyu mwaka hari kwasozerwa ihuriro ridasanzwe ryo ku rwego rwa Afurika ry'urwaruka. Tukabutsa ko kandi President Ndayishimiye ari we yagizwe imboneza z'urwaruka ngaho ku mugabane wa Afurika. Igitegaho ibintu vyayangaye kuko ubusuma bwihaye indaro. Hadutse ubusuma bushasha rero aho biba kontere bagaca basiga bacomesa insinga amatara akaguma yako kuri kwamye. Ni vyabonetse muri quartier Shatanya komine Gitega ku igenekerezo 11 Myandagaro uyu mwaka. Bene inzu bavyutse basanga ikontere y'umuyaga nkuba yibwe ariko insinga zicomese neza ku buryo umuyaga nkuba utigeze ucika. Nta wuzi umunsi ubwo busuma bwabereyeko. Abajejwe intwaro muri quartier Shatanya bakamenyesha ko ubwo busuma bwadutse ari bushasha ngo bukabukogwa ku buryo uwibwa adasuzumye kontera atabimenya kuko basiga bacometse insinga umuyaga nkuba ukaguma urimwo. Gushika ubu nta wuziyo izo konteri zibwa zigurishirizwa, bagamagara bene igihugu gucungera neza ikonteri izabo. Ngivyo rero amakuru yaragezwe ko muri kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari amakuru tugarutse kuri byinshi bitandukanye cyane ku vyatangajwe n'ihinguriro Brarudi. Bamwe bavuga ko yari rimaze imyaka n'imyaka rishora mu gihugu ca Kongo. Gusa nanone tukaba tutosozera no makuru tutabwiye ko hamaze kuboneka bisi imwe rudende igendeshwa n'umuyaga nkuba ifasha mu vyo kunguruza abantu ngo hamwe zoba nyinshi rero ikibazo cyo kwinguruza cyo bagikemutse. Iyo bisi yinjiye ku butaka bw'u Burundi kwigene mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro uyu mwaka, ikaba ifise ubushobozi bwo kunguruza abantu barenga 60 ku nshuro imwe. Ikaba kandi icomekwa ku ndahuzo y'umuyaga nkuba mu kiringo c'amasari hagati ya 2 na 3, igaheza igaca yunguruza abantu hafi iminsi 2. Ivyo biruko mu gihe mu Burundi cyane mu gisagara ca Bujumbura hari ibibazo vyo kwiyunguruza kubera ubukene bw'ibitoro. Leta rero ngikaba yarafashe ingingo ko ingendeshwa yose yaba imodoka, imoto canke ibajaji ikoreshwa n'umuyaga nkuba itazorishwa amakori gushika muri Ruheshi uyu mwaka. Murantunge umwaka uza. Yamara rero ibibazo vyo biracariho. Umwe mu mashiramwe azana iyo miduga akavuga ko ari karinjira ku bwinshi, ariko station ifasha gutanga umuriro kuri benshi ikaba ikirimwe rudende. Fyonda subscribe canke sabone ni gutarafyenda ko kugira ngo tujucika ngo nadushikiriza no Mpuza TV Imana iba hezagire.